Ivyabaye kuri Nicolas Maduro vyatumye abantu benshi bahindukiriza amaso mu karere k'ibiyaga bigari, kuko mu majambo yavuzwe na Labio ari imbere ya President Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yaragerageje kwerekana yuko hari abandi bameze nka Nicolas Maduro bagomba gufatwa kandi vuba bwango. Vyatumye benshi biha akarorero kubiriko birabera ku butaka bwa Kongo neza na neza muri DRC. Turaje tuvugane ndetse ndanabayagire ndababwire muri make ivyo Labio yashoboye gushikiriza kubijanye no gutwara kwa Donald Trump, ndetse anagerageza kwemeza yuko ico yavuze cyose yasezeranye ategerezwa kugishitsa, nkuko twagiye turabibona ku mbuga zigiye zitandukanye zo muri biriya bihugu vya Amerika. Sivyo gusa, muri kino kiganiro turaza kuyaga ibijanye n'ivyo ministre w'ububanyi n'amahanga cyangwa ministre mu vyajeje harimo imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu yashoboye gushikiriza ku munsi w'ejo abicishije ku rubuga rwiwe rwa X Twitter canke X. Edward Bizimana yashoboye gushikiriza, novuga yuko ari byashoboye kuba bivugisha abantu benshi, aho abantu benshi bashoboye guca bibaza ati kubera ko bivuze bimeze uko. Donc ndaje ndababwire uko bimeze muri rusange, ndetse tunababwire n'ibijanye n'ubwoba bukomeza kugaragara mu gihugu cy'u Rwanda. Biboneka neza yuko president wo mu gihugu cy'u Rwanda atanga gushacoba, biboneka yuko President Donald Trump wakurikiza gufataho ashobora kuba president w'igihugu cy'u Rwanda, nkuko twagiye turabibona mu masosiyete akomakomeye mu gihugu cya Amerika yagiye abivuga ko canke avyanzuraho. Ariko imbere ko tujya mu kiganiro cyacu nyezina, nongere manze ndamutse cyane mwebwe mwese mudukurikirana aho muherereye hose, vy'umwihariko abumva ururimi rw'ikirundi, abari mu Burundi, abari muri Uganda, u Rwanda, Kenya, Congo, Tanzania, Uganda, Malawi, Mozambique, Zambia, eka Afrika yose muri rusange. Tubavuga ngo tubamare Afrika igizwe n'ibihugu vyinshi, ariko muri rusange turabaramukije tutibagiye abandi bari mu yindi migabane nk'Uburayi, Amerika, Aziya. Mwiriwe canke mwaramutse bivana n'amasaha muri ko muradukurikirana. Je ngiye kubasubiza kino kiganiro kigufi cyane ni Kodi de Black. Yesi nkuko nari nabivuze mu ntangamarara, Nicolas Maduro yahoze arongoye igihugu ca Venezuela inyuma yo gufatwa ku munsi wa gatanu. Afatwe n'igisirikare cya Amerika kimusanze mu rwiwe, ndetse kimutwara na famille yiwe yose. Kuri no munsi w'igihumbi rya gatanu akaba ariho aza guciribwa urubanza hariya nyine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uwo mugabo Amerika isigura yuko yari yarigize intumva, yari yarigize mu president w'igitugu, yari yigize akarakajahe ndetse no guhungabanya ibindi bihugu, haba mu by'ubutunzi ndetse no koherereza cyangwa kurungika ibyo vyabwenge abirunka mu bindi bihugu. Mu jambo ryavuzwe na Labio yavuze ibintu vyinshi, aho yavuze yuko hariho n'abandi ba president benshi bameze nk'uyu Nicolas Maduro, kandi vuba cyane bagiye kuba bafatirwa ibihano. Nicolas Maduro yagirizwa ibintu vyinshi, yagirizwa yuko yahawe n'umwanya kugira ngo ashobore kuva muri Venezuela aje kuba mu bindi bihugu, ndetse abeho ameze neza, ariko ntiyashoboye kuba avyubahiriza. Ariko cyenda basubiza inyuma gato kwigerekezo rya 31 buca hari bonane, uyu Nicolas Maduro yarasohoye akavideo ari mu modoka avuga yuko agiye kumvikana na Amerika, bagiye gutunganya ibintu bigiye kumera neza. Ariko vyagiye gutangazwa inyuma y'iminsi mike afatwa bukumbi, afatwa mu bintu abantu batari biteze, mu gihe bari bazi yuko ibintu bigiye gushikwa mu buryo canke mu ngiro, nk'uko Nicolas Maduro yari yabivuze mu kavideo gato cyane yari yasohoye, ndetse ariko aramwifuriza umwaka mushasha abo sanzwe arongoye muri Venezuela. Nk'uko Labio yabivuze ati yari afise amahirwe menshi yo kuba mu kindi gihugu kandi akahaba neza. Amajambo batangaje ndetse byatumye abantu benshi bahindukiriza amaso, ndavuga mu karere k'ibiyaga bigari, bivanye n'imyitwarire bariko baravuga y'uyu mu president Nicolas Maduro. Abantu benshi bakivyumvuko, abenshi bahise bahindukiriza amaso mu karere k'ibiyaga binini. Novuga yuko uyu Labio mu majambo yavuze yashimangiye avuga ati uyu president Donald Trump ni mu president agira 44, kandi ni mu president donc atayaga amasigara cicaro, ni mu president ikintu cyose yiyemeje ategerezwa kugikora. Tuje tubasubiza inyuma gato, president Donald Trump kwigenekerezo ya kane
Kigarama mu mwaka wa 2025 barasinye amasezerano ya Washington hajya muri leta zunze ubumwe za Amerika y'amahoro hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Congo. Ariko mwagiye kubona leta y'u Rwanda tuvuga ko amasezerano yagiye yasobamwo yongera yasobamwo yatakatanga donc itayaha agaciro. Ibi ndazi yuko mubizi ndetse no mu biganiro twagiye turabaha ari biganiro twagiye turabaha. Uno munsi uyu mu president Maduro ashobora kuba imbarutso yo gufatwa ko bandi ba president benshi bitwara nk'uyu president Maduro nk'uko leta zunze ubumwe za Amerika biciye kuri radio ari imbere ya president Donald Trump yashoboye kuba abisigura. Hari aba president benshi bavuze yuko bagiye gufatwa kandi vuba cyane bashobore kubazwa. Noneho abahora bavuga ngo Amerika ngo nikomeye ku munwa, ndibaza abenshi mwarayimubonye ubuhangane cyangwa ubushobozi bwa leta zunze ubumwe za Amerika kuza ku kirimba igatora president mu gutora umuzamu n'abari mu rugo nibabimenye. Murumva yuko ari igikorwa gikomeye cyane kandi ari kintu mu mateka ya Amerika kizokwana kavuga ati Amerika yarakoze kino kintu. Rero aha mu gihugu cy'u Rwanda ku munsi w'ejo nababwiye uburyo baciye batangura gushacoba ati bahiye cyo bagute. President Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa His Excellency General sinzi ko ari umugenerali mugomba ngo sumu generali mu ntapete giwenzi, ariko twavuge President Paul Kagame akivyumva nababwiye ko yari asanzwe ari muri Qatar. Yari ari muri Qatar kandi bituraza kugira ko kuri ya dossier yedwara bizimana. President Kagame yari ari muri Qatar. Ari muri Qatar yumva uburyo bahagaritsemo uyu president Nicolas Maduro. Amaze kuvyumva yaciye afata indege rutemikirere gitaraganya agaruka mu gihugu cy'u Rwanda. Binayibwiye mu kiganiro cejo maze agarutse mu gihugu cy'u Rwanda ahita yandika urwandiko aravuga ati ibi bintu turavyiyamirije, nta kuntu mushobora kuja mu kindi gihugu gato mu president ibi nayo muravyumvije ndazi ko mubitahura. Rero president Paul Kagame yaciye atangura gusha coba, atanga gusha coba niko guca sohora iryo tangazo byatumye ava muri Qatar n'imisi yarategeza kumarayo atayo aramarayo. Rero mwumve yuko ivyo Amerika yasezeraniye agaseke umuti wa leta y'u Rwanda nubabwira yuko uri kuratogota kuko ntibaja bayaga amasigara cicaro nkuko labyo wenyene yavyivuye ubwiwe. Tosha turabasubiza inyuma gato, mwarumvise amasosiyete agiye akomeye nka Ego isanzwe ikorera muri Von Batten Montegi New York. Ndazi yuko iyo societe twayivuze ko byinshi nayo yagize kivuga ko imbere yuko Ego yabanje kubivuga ko ibivugamo ibintu by'icane. Bavuga uburyo president Paul Kagame yica abakongomani, bavuga uburyo yangaza abakongomani, bavuga uburyo asahura suso yo muri Kongo. Donc amabanga yiwe yose barayashira habona. Ibi nayo babwiye mu kiganiro cejo abatarakiraba mu manuke hafi gato murabe ivyo Von Batten Montegi yasohoye ku munsi w'ejo iri kiragaragaza amanyanga ya president Paul Kagame inyuma yuko Ego yabanje kuyatangaza. Yavuze yuko ibi bibaye ko no mu president muri Venezuela bishobora kuba no kuri Paul Kagame kuko bamaze kubona yuko ari umu president w'igitugu, n'umu president amatora yose abuko yashaka, donc ategura amatora afentage. Rero bavuze yuko basaba leta y'u Rwanda yuko ishobora gutegura amatora ari ku muco hamwe abene gihugu bitorera uwo bashaka. Ibi ndazi yuko mwavyumvise mu makuru nabaje, ndetse bongera bavuga bati ivyo muri Kongo ivyo turabizi yuko muri mu 100%. We president w'u Rwanda ni wenyene ufasha zino nyisha amazigo cy'u Rwanda hariya muri mu buseruko bwa Kongo. Mukono nivyo bonona turabizi yuko ari uri sebuja. Ibi rero utegerezwa kubikora mu kubakurayo. Ikindi kintu bavuze yuko uno mu president w'igitugu w'igihugu cy'u Rwanda amaze kunanira aba president bagera kuri 3 ba leta zunze ubumwe za Amerika. Donc bavuze yuko abesha acha yongera radio iki society cyo ivuga ati iyi Von Batten Montegi yongera ivuga ati ntabwo president Donald Trump wewe uzokwibaza yuko ameze nk'abo bandi wabeshafye bagera kuri 3. Ati atandukanye nabo kandi n'umu president ataza yisubira. Nuko ivyo nitwo bitebako aho reka twiyagire kubijanye ku byavuzwe na Edouard Bizimana
ministere mu vyajejwe harimo imigenderanire y'u Burundi n'ayandi makungu. Abanyarwanda bavuga yuko ari ministre w'ububanyi n'amahanga, murabizi yuko ariko babivuga. Rero mu majambo yashikirije ku munsi w'ejo abicishije ku rukuta rwiwe cyangwa ku rubuga rwiwe rwa X Twitter, yaravuze yuko leta ya Qatar iriko iraja mu matwi abanyamerika yitwaje influence ndetse n'amafaranga, donc kuza gusabira ikigongwe u Rwanda kugira ngo nirishobore kuba rufatirwa ibihano. Ndazi yuko ano makuru mwese yabaye bashikira, ndetse abanyarwanda bo bariko barayavuga ukundi bagira n'ivyo bashe, ndetse bakanabeshera son excellence wacu. Muravyumva ivyo bintu. Ministre w'imigenderanire y'u Burundi n'amakungu Edouard Bizimana yagombye donc kaje kamwe kubakoma, reka dukikara kubakoma kugira ngo babereke yuko umukino barimo bawuzi. Nyamba ministere w'imigenderanire ya Qatar n'amakungu yaragize reaction nuko bategeza kuvuga ati ikintu nigikoreye. Burya hari abantu bavuga ati bijya bintu Edouard muko bivuga yarahurudutse yarihuse, ariko nagenda babwire yuko Edouard Bizimana atigeze ahuruduka. Deja nukoreka Qatar yuko u Rwanda butegeza gufatirwa ibihano nkuko byasezeranywe, kandi rero Qatar nyambari muri ayo manyanga kugira ngo ishobore gusabira ikigongwe aba bateroriste ababicanyi. Urumve ko bitagishobotse kuko bacabona yuko abandi bakikujwe bamaze kubibona deje, kuko uno munsi Edouard nyamba yabivuze nuko ico kintu nyamba cyari ko kiraba kitazoswe. Twe nababwira yuko uno mu president Nicolas Maduro yafashwe president Paul Kagame yari muri Qatar, yari yajanwe yikinize afere, yari yagiye gukora bikiretse kubaja mu matwi akigenda kwa Trump musabira ikigongwe n'ibindi byinshi, nkuko muzi ko mu gihugu cy'u Rwanda ubwoba ari bwinshi cyane. Rero Edouard yakoze ikintu c'abagabo. Edouard Bizimana kubona yarabivuze, mwe mushake mu vyite guhuruduka, mushake mu vyite kwihuta, mugabo hajya vyarabakomye bonye. Nubwo hoba yandi mantuze nyamara kramasho kubabwira ati burya bimeze ku ntaco bazoba bavyumvise yuko Uburundi n'abarundi bamaze kuba bavyumva yuko Qatar yoba iri mu diri yo kugira ngo diringe na Amerika. Iyo Qatar ikiraro Amerika baze kuzungumuza canke baze gukora consentiment n'izo nyeshamba, usange bijye kisike ryabwete nyamba Amerika muje kungwanira ndabaha ubutari nani mwe mu mpamahoro, ahubwo bace baca kuri M23 bati nabwo ubutari turabubaha. Usange ya balkanization irakunze mu misi mikeye. Rero novuga yuko Edouard wavuze ibintu byiza, wavuze ibintu by'abagabo kuko bagiye wabibwiye basake bavyitiki nuko byabakomye, kandi feedback tegerezwa kuboneka yaje. Rero sinagombye kubarambira ndetse no kubabwira vyinshi kuko tuba dufise cyitwa kubatohoreza cyane ibiri ku mirongo y'urugamba neza mu busiriko bwa Kongo. Twaje tubabwire vyinshi kandi vyinshi, tunabibayagire bikomeye kugira ngo dushobore gutahuzanya, ndetse tunaze turashirana ku gihe cyane mu kumenya makuru yo ngaho iwacu mu ndetse no mu karere ndabikebanure ku muri w'Iteka Imana bikunze. Turongera guhura mu bindi biganiro byacu. Bye bye.